iyi sitasiyo niho abanyeshuri bafashe ubwa mbere n'abarimu baciye bazana kubaturira, aho babatuririye murazi ko batashoboye gushikaho bose nk'abarimu abahiye ntawashoboye gushika ngaha, mugabo turabizi uko byagenze, baciye babinjiza muri iki cyumba. Aha muri ibi byumba, ico cyumba aho niho bahavuye baja kubaturirira, bashizeyo ibiti by'ibiyabara, bongera bashiramo basesa ko essence, baza barashiramo ipiripiri kugira umuriro ntuzime. Uyu ni Florence Rutamucero arongoye ishyirahamwe ry'abanyeshure bacitse ku icumu kuri lycée mu Kibimba mu bwicanyi bwabaye inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye haraheze imyaka 28. Muri uwo mugirwa wo kwibuka abanyeshure bashika 150 bagandaguwe mu kuri lycée mu Kibimba, umusaserodoti yabanje guhereza Imana igisabisho. Bavukanyi mwebwe mwaje ngaha kwibuka aba bana, harimo abavyeyi, harimo inshuti, eka nyine n'abavukanyi. Mubibuka nk'abarundi bahitanywe n'ubwo gwimo bwo mu 1993. Nkuko nabivuze, nakajya kukugaya aka kabi kabaye, tukarondera n'ingene wagiriwe nabi yoheza agasubira gukunda kandi abakagira umubano mwiza n'uwo yamugiriye nabi atawandya wangura. Userukira abavyeyi baburiye kuri iryo shure Simoni Suguru ati byari babaje cyane aho gwaruka wategwa rutagira gitabara. Impu ziri kwinshi, abo bana nabo bari bene Burundi. Abana bacu murazi ko bapfuye ari bato bazize ubusa nk'uko mubizi, kuko bagize inyigisho mbi z'amacakubiri y'ubwoko atari bo biremye. Ababishe nabo batako babica nabi, bamwe barabatemaguza imipanga, benshi baraturirwa babona atagitabara. Imiborogo n'induru zavugira aho babatuririye, hariho mbere n'abahambwe babona. Tugereranya rero twebwe abavyeyi babuze, tukagereranya abo bana uko bangana, niko bari bato, ariko ubu baba ari ba serugo, bari ba inarugo. Noneho abacu tubagereranya n'abana bacitse ku icumu, murabona iyo bageze n'aya mashuri baba bahejeje kera kandi baba bashinzwe amabanga atandukanye mu gihugu. Umuvyeyi yabuze atanguye kwibuka bene ivyo n'ubwenge buramujyana, kuko avuga ati eheraba umwana mwene naka ingena ngana, ehe umwana mwene naka yageze. Ibisigarira byabo biri ngaha mu kibukiro, niho tubarabira tubibukira, biradutera intimba n'umubabaro. Ibyo byose ntandukiro yabyo ngo nigandagurwa ry'uwari umukuru w'igihugu nyakubahwa Ndadaye Melchior, ryakorewe i Bujumbura, ariko bikishura aba bana bacu bari muri interna muri lycée yo mu Kibimba n'abandi barundi benshi hirya no hino mu gihugu. Barenganye abo bibajije babona ko vyiza
boza gutikiza inzoya zacu zari ngaha mu ishuri. Ukaba nkako abanyagihugu baciye birara mu badasangiye ubwoko hamwe n'abahutu bari muri iprona baratema baratongora kubera inyigisho z'amacakubiri bigishijwe. Florence Rutamuceru arasubira kutwiganira ingene vyari bimeze. Hari kwigenekerezo nk'iri umunsi nk'uku ku munsi wa kane igenekerezo rya 2021 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 aho ibara ryagwa aha mu Kibimba ibibondo abigisha n'abandi sinzi bishwe bunyamaswa baturijwe sase n'amakara avanze piripiri abandi batemaguwe atacamira mbere n'abari bajejwe kubarera bakaba barabigizemwo uruhara rukomeye. Abavyeyi barahekuwe nabo bari basangiye kurera maze abo bari barungitse kungura ubumenyi bakaba batasubiye kubabona. Twashaka ku izina ry'abacitse ku icumu ico gihe tubakengurukire cane kungene mwama mudufata mu mugongo mu kuza kunamira abacu no kuturemesha muri bihe bitaba vyoroshe na gato. Tukagira ko dukengurukira na leta y'u Burundi yashoboye kutwemerera gushika ngaha murazi ko umwaka uheze tutemere gushika hano kumvo tutasobanuriwe neza gushika uno munsi. Vyongeye nubwo twarose ibakwe ryo gushika hano kurangura mu gwigo wo kunamira abacu murabona ko abahora bashika hano batashobose kwemererwa kuhashika kumvo leta yadusobanuriye kandi natwebwe nk'abarundi tuba mu Burundi dutahura zijanye n'ikiza ruhonyanganda covid gihanze isi yose. Tugasaba rero dushimitse ko mu myaka iri imbere tworekurirwa gushika ngaha turi benshi nkuko vyahora kandi nkuko abandi bose babigira. Ku munsi nk'uyu rero biragoye kuronka amajambo yo kuvuga mugabo ntitwogenda tudashikirije ikiri ku mutima wacu na cane cane twagira ibyo dusaba inzego n'abantu b'imico itandukanye. Twagira tubamenyeshe ko kuza ngaha kuyibubu atari kuzura kaboze nkuko bamwe bavyibaza ahubwo ni kuza kunamira abacu kandi tukanahimiriza n'ugwaruka rwo Burundi uno munsi nejo ko bokwirinda ugwanko iyo ruturuka hose gosoko ry'akabi nkaka. Ni muri iyo ntumbero rero dusaba ko leta yoturekurira akama hitabira uyu mugwi w'abantu benshi mu kuza kunamira abacu twabuze tutanga. Kwibuka biri muri bimwe twihaye mu ntumbero y'ishirahamwe ryishinze guhariranira no gusanasana imitima yahamutse Association pour la réconciliation et la gestion des mémoires blessées au Burundi ARG. Kwibuka biratuma twiyubaka tukamenya ko twotunganya imitima yacu n'iyabandi bose yakomeretse kandi biri muri bimwe bigize ukumenya ukuri kuvyabaye n'uburenganzira bwa buri muntu. Eka no guhariranira mu gihe habaye kumenya ukuri kuvyabaye ugusasira indavi kibi bigatuzwa ubutungane bugakora uwagiriwe n'icaha akagihanirwa atakujaniranya ari naco civugo cuno munsi pour la vérité et la justice fondement d'une saine réconciliation de Burundi ari ryo soko rero ryo gushikira amahoro arama no kunywana. Twagomba gusaba leta y'u Burundi ko yokwama idushigikira muri ibi bikorwa turimwo kubungabunga no gukingira iki kibanza gishinguwemwo izi nzirakarengane. Twagomba kandi guhamagara bene gihugu baba muri iyi micungararo ko nabone bofata ikicibutso nk'icabo kikubahirizwa kuko turamaze kubona ko hari abatacubaha ibibanza nk'ibi aho ubona bahafata ikibanza cyo kwinezerezamwo ugasanga hariho abahafatira amasanamu y'ubugeni abandi bakahakorera ibindi.
Loteri niyo nkuru umukuru w'ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso asaba ko ubutungane bwokora maze ukuri kukaja ku mugaragaro. Ishirahamwe Ase Genocide Cirimoso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa ngiyi y'uyu munsi igirwa mu mutekano ntangere, twibuka twunamira aba bana bacu baryamye ngaha, tuzi ingene bahashitse n'abandi bose bahitanywe n'iki kiza c'ihonyabwoko, yuko uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza kugira ngo ishobore kurangurwa, abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo kandi bakabishikiriza bose, ata mwana n'ikinono, ata kuvuga ngo yarabirekuriwe uyu ndabirekuriwe. Rero tukagira tuti iyo mugirwa wokurikizwa ukarangurwa ata bintu by'amacakubiri no kugira ngo bakeya gutyo onya. Turazi yuko iki kiza ca covid ntuze cadutse, niko niviza kuyikingira, mugabo gukurikiza amategeko si bamwe babwirizwa kubikurikiza abandi ntibabikurikize. Kuvyerekeye navyo, kuvyerekeye impunzi z'abarundi zashwiragiye ku isi yose, benshi baracumukura, baragowe, turavyumva mu bimenyesha makuru. Dusavye rero leta y'u Burundi yuko leta y'u Burundi n'ibindi bihugu bihurikiye mu muryango wa ONU yuko barafise amategeko mpuzamakungu, ayo mareta yose u Burundi burimwo yashize ku mukono kugira ngo akingire impunzi ziri nyuma y'igihugu, hanyuma bagafata ingingo zikenewe kugira ngo izo mpunzi iyo zahungiwe zibone umutekano kandi zishobore gutaha mu gihugu c'amavukiro atawubasunika canke ubahata. Ivyo rero ni ugukurikiza amategeko mpuzamakungu asanzwe ariho. Ico kandi turagisavye leta y'u Burundi n'ibindi bihugu biri muri ONU. Ijambo ry'icivugo ry'uyu munsi ni uko ukuri n'ubutungane ari vyo shingiro ryo kusubira kunywanisha abarundi bose. Rero Ase Genocide Cirimoso yisavye kandi izo ntizohengeshanya gusaba yuko amasentare abifitiye ububasha yo kurikirana abakoze ishano ry'ihonyabwoko mu Burundi kuva itariki 21 Gitugutu 1993. Iri rero ni nk'umwenda Burundi n'amakungu bifitiye abarundi, kanatsinda uyo mwenda washizwe ahabona habaye amatohoza yagizwe n'umugwi urungitswe n'inama ishinzwe umutekano muri ONU mu 1996.
Fabiano Banshijanino ati leta iracyafise uruhara runini kugira ngo inywanishe abarundi basubire gukundana. Akabiga ntikazosubire nuko abarundi twese tukabona ko byabaye ari shano tukabikura mu mico y'abaye barabikoze kugira ngo bikunde twese tubone kimwe amahoro ntagira agaciro. Ariko rero hanini nuko leta yonyene y'uruhara rukomeye ikararikira abantu gukundana kugira ngo ibintu bizosubire na rimwe mu Burundi nkuko bavyanditse hajya ntibigasubire kandi bizosubire nyene. Hama rero kandi kugira bibene gutyo abantu kugira abantu basubize hamwe nukuri kuri abantu bakisanzura bakibuka babo aho hose habaye ubwicanyi nk'ubu bakareka abantu bakagenda kubunamira gutyo suko uvuga ko bagiye kuzura kaboze oya ariko biraheza bikaremesha. Leta rero nk'umuvyeyi ibigeramo uruhara gutyo n'ivyaba bikenewe bakazogira ikibuto ca bose ntihagire uwamagenda umwe agenda ukundi ukwiwe. Leta yobikora vyo bibaye neza mugabo umwanya bitarakunda boreka bamwe bose bagatumbera aho ababo bagandaguriwe. Bodufasha rero abanyamashengero abanyamigambwe eka abantu bose b'amashirahamwe ari mu gihugu akigisha yuko aka kabi katosubira kuba mu gihugu cacu. Aho rero mukamenya yuko iyo migirwa yabereye aho bita kwibubu yarigizwe n'abantu batarenga 10 bikaba rero byari byavuye ku itegeko ryatanzwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu hamwe n'umutekano.